Bakunzi ba Nema Gospel TV, turabaramukije, turabahaye ikaze kandi muri kino kiganiro. Ni Go Deep kandi turanabashimiye ko ntaryo mukomeje kugikurikirana, munakurikirana n'ibindi biganiro byacu, indirimbo n'ubutumwa. Iyi ni episode ya Go Deep igira 11, turabahaye ikaze. Umutumire ni Aime Kazimire Harerimana. Kaze kandi Aime. Murakoze cyane. Turamahoro turashimira Imana. Episode ni ya 11. Episode ni ya 11. Yandikiwe bande. Cengero gi Philadelphia. Imana tuje twinjira mu kiganiro. Mana turagushimiye. Uri Imana nziza yo kwizigirwa. Kuva kera hose abakwizigiye ntiwigeze ubahemukira. Abaguhamagaye warabitaba, abaguhungira ko warabatabara. Natwe n'ubu turi imbere yawe. Turabana bawe ukabimana. Uhezagira umuntu wese adukurikirana yumviriza amajambo ari muri kino kiganiro umugisha, kandi natwe urushize ugenda utugwanirira muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Nagira banze fate kano kanya dushimire abantu badukurikirana bakadusengera. Dushimire abadushigikira n'abipfuza kudushigikira ariko uburyo ntibibakundire. Ico tubasavye n'amasengesho kugira ngo Imana irushirize kudushigikira. Imana ishimwe. Amen. Ubuheruka twariko turaraba icete candikiwe ishengero gisarudi. Twarabonye ibitari bike ariko kandi mu gusozera twabonye icimana ivuga kwishengero gisarudi. Nuko umuntu kuba rurangiranwa atemegwa n'Imana ataco bimaze. Ariko ko igikuru ari kuba umuntu yobaho yemegwa n'Imana. Imana ishimwe. Aha rero tugira turabe icete Yesu yatumye kwishengero gi Philadelphia, agatuma Yohana kwandikira iri shengero. Mu ntangamarara y'iki gice dusanga igisagara ca Philadelphia cubatswe mu mwaka w'140 imbere y'ivuka rya Kristo Yesu. Cubatswe n'uwitwa Philadelphus, yari umwami yatwara Perugamo, ari nawe yagihaye iri zina rya Philadelphia. Cari kilometero 45 aherereye mu bumanuko bwa Sarudi. Cete c'ishengero gi Philadelphia cerekana uko ishengero ryari riri mu kiringo co kuva mu mwaka w'1800 no gushika mu mwaka w'1900. Muri iki kiringo ishengero rizotera intambwe bivuye ku mwete wo kurungika aba missionnaire hamwe n'abandi bantu nka ba Moody, Carey, Finney, Spurgeon, aribo bavugwa cyane mu vyabaye mu ishengero ryo muri iki gihe tumaze kuvuga cyo hagati y'umwaka w'1800 hamwe n'1900. Hari ico rero twovuga kuri aba bantu tumaze kumva. Uwitwa Moody, amazina yiwe yose yitwa Dwight Lyman Moody. Numwigisha w'ubutumwa bwiza, yavutse mu mwaka w'1837 hari mu kwezi kwa gatanu, apfa mu mwaka w'1899. Ubu niwe yatanguje ishengero ry'abamudi, iryo bita Moody Church. Yavuze ubutumwa muri iki kiringo bituma ishengero rigira umuvyuro ukomeye. Haba utwumiza ishengero rirahaguruka bavuga ubutumwa mw'isi yose. Hariho utwabonye yitwa Carey, amazina yiwe yitwa William Carey. N'umwongereza yavutse mu kwezi k'umunani
mu 1761 apfa itariki 9 z'ukwa gatandatu mu 1834. Ubu nawe yari umumisiyonere mu ishengero ry'ababatiste. Ubutumwa bwiza cyari ikorwa ciwe yarashinzwe yagikoreye mu Buhindi, ahindura hafi Ubuhindi bwose. Iyo rero turiko turabona ingene uno musi Ubuhindi kitari igihugu kirimo abakristo benshi, suko Ubuhindi butigeze kuba ari igihugu kirimo abakristo benshi. Muri iki gihe yakivuzemwo ubutumwa, abantu benshi bo mu Buhindi barahindukira bizera Yesu. Uwundi n'uyitwa Finney. Finney amazina yo yitwa Charles Finney. Uno nyene n'umunyamerika yazanye impinduka nyinshi muri Amerika. Yavutse mu mwaka w'1790 apfa mu mwaka w'1870. Ubuvyutse bwabaye muri Amerika ico gihe, ubuvyutse bugira kabiri bwabaye muri Amerika, bwabaye ico gihe buzanywe n'uwo Charles Finney. Bakoze ibikorwa byinshi, ntibatinya kwitanga, ntibatinye kwiheba, baravuga ubutumwa bitumwa isi yose ishikirwa n'ubutumwa bwiza. Ahari abo tutavuze nk'abitwa ba Charles Wesley yatanguje ishengero rya Methodiste Libre ari kumwe na mwene wabo. Haro n'abandi benshi tutashoboye kudondagura, ariko tuvuze bake muri benshi Imana yakoresheje ico gihe. Umuriro w'Imana uraka, bavuga ubutumwa bwiza. Aha rero umurongo w'indwi havuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia utuwera, uwukuri, uwufise urupfunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntagire uwugara, kandi uwugara ntagire uwugurura. Aravuga ibi. Mana yacu nishimwe. Philadelphia ni jambo mu Kigiriki ririmwo ibice bibiri. Ubwa mbere ni Philos. Philos twarabibonye igihe twariko turavuga ubwoko bw'urukundo, risigura urukundo. Igice ca kabiri ni Adelphos, risobanura ngo umuvukanyi. Bityo rero ijambo Philadelphia risobanurwa ngo n'urukundo rw'abavukanyi canke urukundo rw'abavukana. Uwera, ijambo uwera, ijambo kwera mu Kigiriki ni hagios, kandi rishaka gusobanura ikintu gishizwe ku ruhande. Iri ryari izina ry'icubahiro ryahawe Yesu Mesiya, byajana n'inyifato ya Yesu yagaragaza ko ari uwera. Imana ishimwe. Ukuri mu Kigiriki ni aletinos, risobanura ngo ikintu c'ukuri mu buryo bwo kuva no mu nkomoko y'ico kintu. Nkuko tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14:6, ufise urufunguzo rwa Dawidi. Muri Yesaya igice ca 22:22 turabonamwo ico urufunguzo rwa Dawidi gisobanura. Mu gihe ca Hezekiya yashizeho umuntu yitwa Eliakimu aba umukuru w'ikigega, maze Dawidi aca mu rufunguzo rwa Dawidi. Ntiwoshoboye rero gushika mu bigega udaciye kuri Eliakimu. Iyo Yesu rero avuga ko afise urufunguzo rwa Dawidi, nukuvuga ko ata muntu n'umwe ashobora gushika mu bigega vy'Imana adaciye kuri we. Nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana umurongo wa 16, igice ca 16 n'umurongo wa 6. Ugurura ntihagire uwugara. Yesu wenyene rero niwe afise ubushobozi bwose, niwe wenyene yugurura kandi akugara inzugi z'ishengero.
iyo yuguruye urugi nta muntu ashobora kugugara, kandi iyo yugaye urugi nta muntu ashobora kugugurura. Nk'uko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 16 umurongo wa 18 n'uwa 19, Yesu yarabishize ahibonekeza ko yarashoboye kubaka ishengero ryiwe, kandi ko atamarembo y'ikuzimu ashobora kurinyiganyiza. Yesu rero iyo yuguruye nta muntu n'umwe afise ubushobozi bwo kugara. Iyo avuze ngo ego nta muntu n'umwe avuga ngo oya. Iyo avuze ngo baho nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo vaho. Kandi avuze ngo vaho nta n'umuntu ashobora kuza avuge ngo baho, kuko Yesu afise urufunguruzo. Umurongo w'8 avuga ngo ndazi ibikorwa vyawe. Mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo nashize imbere yawe urugi gugaye nta ushobora kugugurura. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Nashize imbere yawe urugi guguruye. Iri ryungane rirakomeye cyane mu mvugo y'Ikigiriki. Mu yandi majambo bisobanura ngo naraguhaye umuryango jewe ubwanje nakugururiye. Igisagara c'i Philadelphia cari cubatswe hejuru ku musozi, wakoreshwa nk'iyinjiriro ry'umusozi w'igihugu c'Abanatoliyana. Yesu ariko arasezeranira abo mw'ishengero ry'i Philadelphia urugi, ariko arasezeranira abantu bo mw'ishengero ry'i Philadelphia urugi guguruye rw'akanya ko gushinga intahe. Iyi mvugo ngereranyo y'urugi guguruye irasanzwe muri Bibiliya, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 10 n'umurongo w'7 kugeza ku 10. Ivyakozwe n'umwa 14 umurongo wa 27. Cete ca mbere Paulo yandika ishengero ry'i Korinto 16 n'umurongo w'9. Hamwe n'ica kabiri n'umurongo wa 12, n'icete Paulo yandika ishengero ry'i Kolosayi 4 n'umurongo wa 3. Ata muntu ashobora kugara. Ntushobora rero kuvuma uw'Imana yahezagiye, kandi ntushobora guhezagira uw'Imana yavumye. Ntibikunda. Kuko ufise ubushobozi buke. Yesu rero yahaye urugi guguruye abo mw'ishengero ry'i Philadelphia kubera bari bagifise ubushobozi buke. Ibi bisa n'ivyo tutumva neza. Iyo uri kuravyumviriza umenga ntivyumvikana, ariko twoba twibwira ko kugira ngo Imana igukoreshe ibikomeye, ko ubwirizwa kuba uruta abandi, ufise ibiruti vy'abandi, ukora ibiruti vy'abandi. Hano tubona ko inkomezi z'ishengero ry'i Philadelphia zabaye intege nke bari bafise. Ibanga rero ryo kurangura ibintu bikomeye vy'Imana ntirihagaze ku bushobozi dufise, ariko riri mu kwishimikiza ubushobozi bwayo turonka muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe. Paulo aravuga ati nico gituma ku bwa Kristo nzonezerererwa intege nke zanje. Mw'ishengero hari abantu dushobora kubona tukabona kumenga ni bato, tukabona kumenga ntaco bashoboye, tukabona kumenga ntaco bafise, ariko twebwe tukabakengera kuko tubarabisha amaso y'umubiri. Ariko Imana ibemera kubw'ubutunzi bwayo buri muri bo. Paulo avuga ngo tubonekana nk'abakene, tubonekana nk'aboro, tubonekana nk'uko ataco dufise, tubonekana nk'abantu bagomba gupfa, ariko dutungishije benshi. Imana yacu nishimwe. Aha rero nico gituma nzonezererwa ku bwa Kristo intege nke zanje no gukubagurwa n'imibabaro no guhigwa n'ivyago, kuko iyo mbaye
umunyantege nke ariho ndushiriza kugira ubushobozi, nk'uko tubibona mu cete cya kabiri Pawulo yandikisha ingero ry'Ikorinto 12 n'umurongo wa 10. Witondeye ijambo ryanje. Iri shengero rero ryarubahiriza ijambo rya Kristo. Nta kintu na kimwe kinezereza Imana nko kubona bayo bafise ukuyubaha, nk'uko tubisoma muri iki gitabo cha Samweli wa mbere 15 n'umurongo wa 22. Ntiwihakanye izina ryanje. Mu gihe rero ca Bibiliya amazina y'abantu yaba yerekana inyifato y'uwo muntu ku giti ciwe. Akarorero kamwe ni Yesu, risobanurwa umukiza muri Matayo 1 n'umurongo wa 21. Ishengero ry'i Philadelphia rero ryari ryiganye kubaho ubuzima nk'ubwa Kristo, babaho mu buzima bwejejwe, bama biyeza, baramenya bati turabanyantege nke, ariko kandi muri izo ntege nke zabo bari bazi ko Kristo Yesu ariwe nkomezi yabo. Cete ca mbere ca Petero 1:15 kugeza ku murongo wa 16. Yesu yahaye urugi rwuguruye abo mu ishengero ry'i Philadelphia kubera imvo zitatu nyamukuru. Ubwa mbere, babaho bisunze ubushobozi bw'Imana kuruta guhagarara ku vyo bari bashoboye. Ubugira kabiri, ubwa kabiri barubaha ijambo ry'Imana. Bari bazi ko ijambo ry'Imana ari ryo rishizwe hejuru, ari ryo directive yabo bategerezwa kwisunga kugira ngo bashobore gukora ivy'Imana igomba. Ubwa gatatu, babaho mu buzima bwejejwe, bariyeza, baramenya ko umuntu wese ari umunyantege nke, bakama biyeza. Umurongo w'9, ehe nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda ataribo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Mana ishimwe. Iri jambo mu Kigiriki ni idou, risobanura riboneka mu butumwa no mu gitabo c'ivyahishuwe, kandi risobanura kuraba. Nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani. Isinagogi hari ahantu Abayuda bakoranira bariko barasenga Imana, bahakoranira kandi bigishirizaho ivyagezwe. Bano Bayuda nk'uko abisimuruna bari bameze, bavuga ko bariko barasenga Imana, ariko mu vy'ukuri baba bariko barasenga Satani. Biyita rero Abayuda ataribo. Twarabonye ko umuyuda wese w'ukuri ari wari yaravutse ubwa kabiri muri iki gihe ca Yesu, nk'uko tubibona mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 2 ku murongo wa 28 kugeza kwa 29. Ariko babesha. Kubesha mu Kigiriki ni pseudo, kandi bisobanura kuba umunyabinyoma. Abantu ro barabesha ko basenga Imana, kandi barabanyabinyoma, ntibasenga Imana vy'ukuri. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe. Yesu azojinjibura abantu biwe, avuga ngo uguhora nukwanje, nzobasubiriza mu nkoko, nikuraho avuga. Abaroma 12 ku murongo wa 19. Birashobora kuzofata igihe kirekire imbere y'uko biba, ariko naho vyoteba nk'uko abantu babibona bizoshika. Igihe kigiye kuza kizomenyekanisha umwana w'Imana vy'ukuri n'utari umwana w'Imana, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 7 umurongo wa 21 gushika ku murongo wa 23. Bamenye yuko nagukunze bivuye kuri Kristo
umuherezi mukuru adusengera, birumvikana ko Imana idukunda cyane nk'uko ikunda umwana wayo Yesu Kristo. Yohana 17:23. Umurongo wa 10, ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugeragezwa kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, iri ryungane mu yandi majambo rivuga ngo mwarihanganiye ijambo ryanje, mufise ukwihangana. Nubundi naho Yesu ariko arashima ishengero ry'i Filadelfiya kubwo kubaha ijambo ry'Imana, nk'uko tubibona muri Yohana 14:23, avuga ngo nimushishikare, nimukomeze, murushirize, nanje nzokurinda. Ijambo ry'ikigiriki rikoreshejwe ngaha ni steleo, risobanurwa gukingirwa canke gukinjishwa. Nzogukingira niko Pawulo avyandika mu cete yandikishije ry'Abaroma 8:35 kugeza ku 39. Igihe cyo kugeragezwa, iri jambo igihe mu kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo hora, risobanurwa igihe kigenywe canke umwanya ugenywe mu kiringo. Ijambo ikigeragezo mu kigiriki ni peirasomo, risobanurwa icago c'Imana iba yemeye ko kiba canke ariyo yakirungitse. Imana ishimwe. Ngaha rero dukwiye kumenya ko ibyago byose bitaba bivuye kuri Satani, hariho iba bivuye ku Mana. Ikivuye ku Mana ni test, ni gipimo c'uko uhagaze neza, kandi iyo utoye ico kibazo c'Imana, inyuma hariho urupapuro rw'umutsindo, hariho agashimwe kwa gitoyi. Ariko ikivuye kuri Satani ni kigeragezo co kugira ngo unanigwe, co kugira ngo usubire inyuma, co kugira ngo ureke Imana, co kugira ngo widogere Imana, hanyuma uve ku Mana, Imana ikureke. Kibazo c'Imana kikunaniye ni kibazo kigoye. Urazi yuko no mwishure umuntu ananiwe atunguruzwa. Iyo umuntu ananiwe n'ikibazo biragoye kunguruzwa. Ariko iyo umuntu agishoboye aronka agashimwe. Ariko nkeka ariho hapwe rijya jambo rivuga ko taca tugerageje kitari ico kwihanganirwa. Kumbura ibifise ingene yagipanze ku buryo umuntu atagirira. Icambere novuga ngaha nuko Imana iha ikibazo umuntu yizeye. Imana irekurira mu kibazo umuntu abona ko agishoboye. Uravyibuka kuri Yobu, Satani yabwiye Imana, Yobu yokuva ko gute, yoguhemukira gute, ntaco wamwimye, afise abahungu n'abakobwa, afise ingamiya n'indogoba n'abakozi, none abuziki cotuma guhemukira. Mana yishuye Yobu ati ivyo bintu byose witwaza ngibi ndabishize mu maboko yawe, ariko ubugingo bwiwe ntubukorako. Mana ishimwe. Yobu yarageragejwe, mugabo Imana ko yari imwizeye yamushingira intahe, ibigeragezo yabivuyemwo ahagaze neza. Niyo rero Imana ikuretse muri ivyo bigeragezo bikaza ari vyinshi aho vyo kurengera, Imana nayo yashizeho isezerano ngo nzogucira icanzo. Imana yacu nishimwe. Ijambo ikigeragezo mu kigiriki rero twabonye ni peirasomo, kandi ko risobanura icago c'Imana iba yemeye ko kiba canke ariyo yakirungitse. Iki gifise isano n'icago c'imyaka 7 gitegekanijwe kuzoza inyuma yo kunyakugwa kw'ishengero. Ivyo turabibona
mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli 12 n'umurongo wa mbere, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 24 n'umurongo wa 21 n'umurongo wa 29, igice ca 29 n'umurongo wa mbere, Abitesalonike 4:13 n'umurongo wa 18, hamwe n'ivyahishuriwe Yohana 4 n'umurongo wa mbere. Ico cago kizotangurira igihe cyo kuganza kwa Kristo c'imyaka 1000, nkuko tubona mu vyahishuriwe Yohana 20 rimwe gushika ku murongo wa 4. Kigira kize mu bihugu byose. Ikigeragezo kizoba gikwisi yose, nkuko tubona mu vyahishuriwe Yohana 6:12 n'umurongo wa 17. Ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe kuvuga isi ni oikoumune, kandi iri rishaka kuvuga isi atawibako, atari isi boneka. Mu gihe isi boneka izoba yafashwe, intumbero y'ico kigeragezo izoba kuzana urubanza kubaba mw'isi bose, atari urubanza kuri iyo si ubwayo, ariko n'urubanza ku bantu bazoba baba mw'isi. Umurongo wa 11 uvuga ngo, ngiranze vuba wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Ngiranze vuba, uyu murongo n'urufunguruzo rw'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Mu vyahishuriwe Yohana 2:16, 3:11 na 22 umurongo w'indwi, n'ivyahishuriwe Yohana 12 ku murongo wa 20. Yesu aributsa abantu ko agiraze vuba. Wumire kuco ufise. Ijambo wumire mu kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo krateo, rikaba risobanura gukomera, kuba hejuru. Icyumviro kiri hano nuko ari gukomera canke kuba hejuru y'umugwanizi canke umwansi ariko arakugerageza gutwara ivyawe. Wumire ku kwihangana kwawe, wumire ku kuba munsi y'ubushobozi bw'Imana yawe, wumire munsi y'uburyo bwo kubaho kwawe uko usanzwe uriho. Yesu nawe araguhira isezerano, nkuko tubona mu vyahishuriwe Yohana 3 n'umurongo w'8, kugira ngo ntagire ugutwara igitsibo cawe. Mu kigiriki igitsibo bakoresha ijambo rivuga ngo Stefano, kandi bijanye n'igitsibo c'intsinzi. Igitsibo gitangwa ku batsinze mu bigeragezo bitandukanye. Igitsibo ntigishushanywa n'agakiza, ahubwo n'ingero. Mu cete ca mbere c'Abikorinto 3:13 gushika kwa 15, Pawulo arerekana igihe aho tuzocirwa urubanza, kugira ngo harabwe ingero twohabwa imbere y'intebe y'Imana y'imanza. Ikiraje ishinga Pawulo suko yohava atakaza agakiza kiwe, nkuko tubibona mu cete yandikiye Abaroma 8:35 n'umurongo wa 39 gushika ku murongo wa 39. Mugabo ikintu atinya gutakaza ni ingero. Kubera iki? Pawulo arazi ko yakiriye agakiza, mugabo natagahagararamwo neza. Niyakora ntakora ibijanye n'ivy'Imana igomba, azokora atahire kuruha, ariko ahomba ingero. Ariko kuko azi ko yiteze ingero, kuko azi ko azoronka ingero y'ibikorwa vyiza yakoze, bimutera kuzigama agakiza yahawe, kugira ngo ingero yiwe ntayihombe. Nkuko tubibona mu cete ca mbere c'Abikorinto 9 n'umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Hariho rero ibitsibo bitandukanye bizotangwa nk'ingero kubizeye. Igitsibo ca mbere n'igitsibo kitabora kubagororotse. Abantu bose bagororokeye Imana, bakihanganira ibibagerageza, Imana izobaha igitsibo kitabora, nkuko tubisoma mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto
n'umurongo wa 25. Igitsibo kigira kabiri ni igitsibo c'umunezero ku bantu bashikanye abantu benshi kuri Kristo. Nk'uko tubisoma mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abitesalonike 2 n'umurongo wa 19. Aba bantu bavuze ubutumwa bwiza bagashikana abantu benshi ku kugororoka, barabikiwe igitsibo gikayangana cane c'umunezero ku muntu azogihabwa. Igitsibo kigira gatatu ni igitsibo c'ukugororoka ku bantu bazosanganira Kristo. Aba bantu bihangana bakihanganira amageragezwa, ntibave mu kwizera Imana. Yesu yasezeranye ko azobaha igitsibo c'ukugororoka. Imana ishimwe. Haro n'igitsibo kigira kane ni igitsibo c'icubahiro. Iki ni igitsibo kizohabwa bungere. Kiri mu cete ca mbere ca Petero 5 n'umurongo wa 4. Abantu bakoreye Imana bakaragira ubusho bw'Imana, ntihagire ubusho bw'Imana buzimira, bakabugaburira, bakaburagira mu bwatsi butotahaye, bakamabushora mu mazi adasuma. Abimana irababikiye igitsibo kandi bazoronka igitsibo c'icubahiro. Imana ishimwe. Igitsibo kigira gatanu ni igitsibo c'ubugingo kuri abo bihanganiye ibigeragezo mu bugororotsi gushika ku gupfira Kristo. Bantu bishwe bazira izina rya Yesu, bakicwa bazira ukugororoka. Abimana yarabateguriye igitsibo bazokwambara, n'igitsibo c'ubugororotsi. Nk'uko tubibona hariya mu cete ca Yakobo 1 umurongo wa 12 n'ivyashurana 2 n'umurongo wa 10. Ibi bitsibo bizotangirwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kandi tuzobikubita imbere y'ibirenge vy'umwami wacu Yesu Kristo nk'igikorwa co guhimbaza n'urukundo, twongera tumushimira nk'uko tubibona mu vyashurana 4 n'umurongo wa 10. Nagumye niyumvira none ko hari abantu menga bari mu makategori menshi, bazava bambarira bibiri carimwe cyangwa umuntu wese azoba afise kimwe donc charge kisumba ikindi. Ko naciye mfatira akarorero ko mu cigwa duherutse muri episode ya 10 ku muntu yitwa Ruteri yarabaye yaragize igikorwa atanguje canke n'uyu yitwa Mudi abuze ko nawe yishwe azira ibintu nk'ivyo, bivuze ngo we yapfuye azira igikorwa c'Imana, ariko kandi yari yatanguje igikorwa, intama ziramuyoboka nk'umuyobozi nk'umwungere. None ko hari c'ubugororotse kuri uyo muntu numva umenga yozohabwa, hakaba ari nico numva umenga nk'umwungere naco ne yogihabwa, azohava aronka bibiri carimwe. Ico novuga Imana irafise uko izobigenza. Mugabo izi n'ingero. Birumvikana ko umuntu yakoze ingero yiwe ayihabwa, kandi Imana ntizorenganya umuntu n'umwe. Nivyaba ngombwa ko imwambika bitatu izobimwambika kuko azoba yarabikoreye. Nivyaba ngombwa ko imwambika vyose izobimwambika kuko azoba yarabikoreye. Imana yacu nishimwe. Mugabo ico tuzi tudakekeranya nuko umuntu wese yakoreye Imana, Imana izomuha ingero. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa 12 hari sezerano rivuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandikako izina ryanje risha. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje. Abo bose banesha ubugunge bw'umugwanizi, nk'uko tubibona mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso 6:11 gushika kwa 12, no mu cete ca mbere ca Petero 5:8, bazokoreshwa
nk'inkingi. Ngaha inkingi ni igishigikizo c'inyubako mu rusengero rwayo. Aha muri iki gisagararo ca Philadelphia hari urusengero rw'ihuriro, aho umuntu yashobora kuronka ikimwega ciwe mu gushiraho inkingi yubatswe iri ku izina ryiwe ryanditswe kuri yo. Yesu rero ariko arabereka ababwira ati, yemwe bantu bo mw'ishengero ry'i Philadelphia, nimwitegereze muri uru rushengero rwanyu. Abantu bakoze ivy'ubuhizi barafise inkingi zibitiririrwa ziriko amazina yabo. Arababwira ati, na jewe umuntu anesha akihanganira amageragezwa, nzomugira inkingi yo mu rushengero rw'Imana. Haleluya. Kandi nzomwandika kw'izina, kuri iyo nkingi nzoyandika kw'izina. Isezerano rya Kristo kuba mukorera mu bugororotsi nuko bazogirwa inkingi mu rusengero rw'ibihe bidashira rw'Imana. Imana yacu nishimwe. Kandi ntazosohoka ukundi. Mu Kigiriki iyo hakoreshejwe uguhakana kwikurikiranya kabiri, kuba ari ugushimika canke ugutsindagira, umunsi umwe rero tuzoba hafi cyane y'inyonga z'Imana yacu, kandi nta gutandukana kuzobaho ukundi. Ijambo ribishe ribaho mu rurimi rw'icongereza ni urabeho. Mwijuru iryo jambo ntirivugwa. Urabeho ni nka bayibaye. Ni nka bayibaye, n'ugusezera umuntu ubutazosubira kumubona. Ariko iri jambo mwijuru ntirivugwa. Nkuko tubisoma mu gitabo Mucete Paulo yandikishije mu Batesalonike 1 umurongo wa 4 gushika ku murongo wa 17. Rimwe igice ca 4 n'umurongo wa 17. Nanje nzomwandika kw'izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje. Iki ni kimenyetso cerekana ko ikintu ari icawe, turi itunga ry'Imana. Imana ishimwe. Nkuko tubona mu gitabo Mucete Paulo yandikishije ingero ry'Abanyefeso 4 n'umurongo wa 14. N'iry'umugwa w'Imana yanje. Iki ni kindi kimenyetso c'ubwene gihugu. Ubwene gihugu rero bwacu dufise subwa hano kw'isi, ariko ubwene gihugu bwacu nubwo mwijuru ku Mana. Nkuko tubisoma mu vyashuro Yohana 21 ku murongo wa 2 gushika ku wa 3. Niwo Yerusalemu musha. Ijambo ry'Ikigiriki ryakoreshejwe kw'iri jambo musha, sineos, risobanura ikintu gishasha bivanye n'igihe kimaze canke igihe ikintu cavuba. Ahubwo bakoresheje ijambo rivuga ngo kainos, risobanura ikintu gishasha mu buryo bw'ubwiza bw'iforoma n'akamere kaco. Yerusalemu wa mugwa w'igihugu c'ubwoko bw'Imana. Umunsi umwe rero tuzodwebera muri ico gisagara ca Yerusalemu musha, igisagara kimwe gitandukanye na Yerusalemu yo mw'isi, nkuko tubisoma mu vyashuro Yohana 21 9 n'umurongo wa 22 hamwe n'igice ca 22 n'umurongo wa 5. Kandi nzomwandika kw'izina ryanje risha. Mu yandi majambo ibivuga ngo nzomwandikako izina ryanje rishasha. Turamenyereye amazina menshi ya Yesu. Muri Yesaya 9 n'umurongo wa 6 Yesu yitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data twese ahoraho, umukama w'amahoro. Igitabo cose co muri Bibiliya kiduha izina ritandukanye rya Kristo. Izina iryo ariryo ryose riduhishurira uwo ariwe n'ibimuranga. Umunsi umwe rero w'icubahiro azotwandikako izina rishasha, izina tutari twarigeze kumenya. Iryo zina rizoba ari rimusobanura mu buryo bw'imigenderanire yiwe dufitaniye tudashobora kumenya muri inosi ya none. Azoba ari imigenderanire myiza irengeje
kuruta iyo twokwiyumvira nk'uko tubisoma mu cete Pawulo yandikisha ishengero ry'Abikorinto 2:9. Umurongo wa 13 n'umurongo wa nyuma w'iki gice uvuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Uri n'ugutwi niyumve ubutumwa kw'ishengero ry'i Philadelphia n'ubu asangwa turabagororotsi muri Kristo Yesu azoshira imbere yacu amatwi yuguruye kugira ngo ibi tubitahure. Imana ishimwe. Naha turangirije iki gice twariko turasoma c'ishengero rya Philadelphia. Turashimiye cyane abantu bashishikara kubandanya batwumviriza kandi tubasaba kugira ngo umuntu wese ari n'ugutwi ashishikare kumva ico mwemu abwira ishengero. Imana ibahezagire. Bakunzi ba Neema Gospel TV, je numva nta kindi ndi burenze ko uretse kuyipfuriza kuba mu banesha kugira ngo ibi bitsibo twumvise vyadondaguwe natwe tuzobihabwe. Mukomeze mubane nacu, musangize inshuti n'abagenzi iki kiganiro kugira ngo nabo bagira ico bunguka. Hanyuma ibirenze ivyo umwami Imana nabibahezagirire.